ko gushona zirakubako ukavuga ati akazi k'igifundi nubwo kabisa tugakunda nubwo ndagakozemwo imyaka itari mike imyaka nk'iyi iye ariko iki kintu kweri kiranteye kuba shoke umaze guhura naco mu kazi imisanzu mu kazi kacu intambamye ishobora kuba rimwe rimwe washobora kuba wakoze impuzu nyene wayihejeje ukayishira ku meza uko ayigorora kazoni pasi yayituriye mu gihe bigenze nkuko oye umukiriya aje ndabya ariko turaramukije cyane bakunze wa Kejo Media twongera tubagombera cyane atumunsi turi mu Nyabugete aho twaramutse tugira kuri atelier nkuko muri ko murabibona y'umufundi ashona impuzu eka nareka tumuramutse mahoro umeze neza ego ndakubona nsanze ibikorwa ngaha mubandanya nkuko bisanzwe ndabona ikindi gitenge muri ko murashona ego ngaha wagendewe na Kejo Media turashobora kubabaza kugira ngo n'abariko baratukurikirana bashobore kubamenya ngo bamwitwa bande akazina kanitwa Ndayishimiye Elvis umufundi yiyemera gose je ndabona ibintu ni byiza cyane ngaha Elvis sabwe niryo zina ryawe irindi wavuze yitwa nde Ndayishimiye niryo bakumenyereye nk'umufundi wo ngaha mu Nyabugete bamenyereye kwizina rya Elvis ego Elvis rero tubashaka kukubaza wewe turabona yuko gushona kabisa ubyitwaramo neza nkuko tugusanze ngaha uri ku kivi mbegaga Elvis umuga wo gushona wewe wawutanguye ryari ndamaze Mr. Mike nko kuva muri 2000 niho watangura gushona nyezina yego wabyize rya muri yo 2000 canke 2000 waruza wabaye nyene umufundi nyene ari qualifié canke niho watangura kuvyiga bisanzwe muri 2000 nabaye umufundi nyene azi gushona impuzu nyene sanzwe ushona gusa ko ngaho imbere sanzwe uriko urashona impuzu ndabona umengana igitenge ego ushona impuzu z'abakobwa z'abagore z'abagabo urashona canke bisanzwe dushona impuzu zose dushona impuzu z'abamama niza papa zose ikoti tubazikora n'ipantaro zose bo impuzu umusanzwe mushona niza abagore abagabo numvise yuko harimo n'amakoti murabishona neza kabisa ku buhinga butomoye nta kibazo kwe n'ibintu twize nyene turabishona neza wabyize kingo kingana gutega Elvis gushona kugira ngo ube umufundi kabisa ari qualifié urumva kuva muri 2000 nshona nidi saha urumva umumeyeri wavyo yego washobora kutwereka nk'imwe mu mpuzu nk'ikostime y'abagabo n'abariko baratukurikirana ku buryo bashobora kuvuga ati kabisa umuntu arazi gushona yego umuntu ashaka kuyibereka nyine ziriho kwe ziriho eka naco ngira baza kuzitwereka ndazibona nizo abagore ngira zose ziriho ngaha yego Elvis sabwe none gushona ugitangura kuvyiga byarakoroheye cyane gushona misanzwe ari ibintu urabishira mu mutwe nyene bigoye cyane bisaba iki kugira ngo umuntu ushobora kwiga umwuga wo gushona hamagera igihe ushobora kugira ngo ubimenye wiyumve nyene ko winjiye mu gifundi nyezina misanzwe urinze wisha umutima kuja kwiga gushona nyene uravyishiramo nyene byo kwigishizwa twabifata ku mutwe nani biteba amezi 6 wabimenya ari umuntu amezi 6 uba wabaye umufundi ego dufate nk'abariko baradukurikirana akagira nk'umwe avuga ati okay jewe kugeza no masaha ndifuza yuko umwuga wo gushona nanje ego no bujamwo akaca gutumbera nkawe Elvis urumva uramwema ko mu ushobora kumwigisha inyuma y'amasaha inyuma y'amezi nk'atandatu akaba abaye umufundi asha misanzwe ja bikeneye bifata ku mutwe nyene mu mezi 6 abatangwe kumenya nko gushona ikanzu n'ishati nyene nk'iyi nambaye yo ntacibaye niyo ushobora kuyishona muri ayo mezi 6 nyene ni koti agashobora gushona ikoti gusa mezi 3 ishati n'impuzu za mama nyene bamaze kuzishobora kumenya kuzishona hanyuma ikoti nayo bimvishiza mu bimamaze gutanga kumenya ibyo bindi
Oh, okay. Aye wagendewe na Akejo Media. Twako turageragenda twizatireka duce muri no atelier turabe ibikorwa bihakorekera, turabe impuzu ngira izo mushona, twumvise yuko mushoni z'abagabo ndetse n'iz'abagore n'iz'abana bato bato ngira byose urumva mwe. Byose kwe twajanira. Byose byo oye wewe ebana wavyize gusa muri amezi atandatu urabaye qualifié kabisa. Atandatu nabavyize nyene babinyigisha, nyene ujute bandaniza ko nyene. Urabifitiye certificat. Certificat? Certificat iriho nyene umuntu ayifise. Arayifise. Urabyize neza urabinonosora. Yego. Nta muntu numwe urasohora dufate nk'abantu baba babyifuza baba bakeneye gushona nyene barakwitura ati bwana Elfisi turifuza natwe ko twomera nkawe tukamenya uno mwuga wo gushona. Nta muntu numwe araza akakwitura nk'ico kibazo akagusaba kugira ngo ushobore kumwigisha kugeza no amasaha kuva turumva yuko ubona bitanguye kuva kera muri 2000 urumva kugeza uno ubifisemo uburambe kugeza muri uno mwaka urumva ubifisemo uburambe budasanzwe. Nta muntu numwe arakwitura cyangwa ushobora kuba warasohoye nk'umunyeshuri aba yaje ngaha akeneye kumenya umwuga. Misali ndamaze gusohora nk'abashika abamaze kugenda ni babiri aho n'undi nyene ariko abandanya nyene ariko arabandanya ngo nyine ariko abimenya asa n'uri mu gusohoka nawe nyene abo babiri nabo nyene byafashe igihe kingana gute kandi bagiye babitsi barabimenye barabinonosoye baramaze nk'umwaka kubera byabagoye gatoya umwaka uwo wundi nawe ari ngaha canke ndabona ngaha ari ngaha nyene nawe nyene biriko biraza okay none muri umwuga wanyu wo gushona gute ubona gute kuva utangura kuwukora muri yo 2000 gushika ano masaha nakaye karusho ubona ati kigifundi ati burya ako kuva muri 2000 shona kugeza ano masaha no myaka tugeze ko nkiri umufundi shona nakahe kamaro ubibonamo mishangwa akazi kacu ko gushona bwakwikiranije ico ukene ntacubura mu isanzu nyene aronka ifaranga neza kabisa twede umuntu aturonka to kufashisha nyene Elvis urubatse jewe oya ndi umusore uri umusore byakwere yego uzokubaka ryari ndicaye ko ndabitegura uriko urabitegura ubona upresiza nka ryari niyo muri iyo myiteguro yawe sindabisha muri gahunda mugo umuntu azobitegura bukebuke urumva biri mu migambi yego ni byiza cyane Elvis turagushimiye aha twari kuri Akejo Media ari turenganye tubona yuko twogeranira namwe ikiganiro gito akabazo gatoya ngomba ndakubaze imbere yuko dusezerana mbo ni intambamye iyihe uhura nayo muri kano kazi ikakubera nka challenge intambamye yahe muri aka kazi ko gushona zirakubako ukavuga ati akazi k'igifundi nubwo kabisa tugakunda nubwo ndagakozemo imyaka itari mike imyaka nk'iyi iye ariko iki kintu kweri kiranteye kuba shoki umaze guhura naco mu kazi imisanzu mu kazi kacu intambamye ishobora kuba rimwe washobora kuba wakoze impuzu nyene wayihejeje ukayishira ku meza uko ayigorora kazoni pasi yayituriye mu gihe bigenze nkuko oye umukiriya aje ndabya ariko umuntu aje ngaha amufata ibipimo mukamupima hama mukamuha isango yo kuza gutora impunzu urumva iyo ntambamye ikaca ihaba hageze ryasango umukiriya muba mwavuganye akaza aje gutora impunzu yagasanga habaye igisanga nk'ico oye muri ico gihe wewe uhora uca uvyigenzamwo gute uwo mukiriya aje umwakira gute bigenda gute muri rusange kugira ngo umwumvishe ikintu nk'ico kiba cabaye mu bisanzwe hari igihe abari umukiriya nyene yameze neza atekanye uramubwira ingorane yabaye uko impuzu yahiye nyene uko ayigorora ari umeze neza avuga ati nta ngorane cyane nako sanga yahiye akantu gato nyene ugaca uyinyanyura umukiriya atarabimenya mu bisanzwe rero haje umuntu atakorohereza washobora nyene kushuyiriha nyene akubereye intambanya mu gihe atakoroheje naho akakubera intambanya avuga ati jewe rero ibiko byarinze biba uko uye jewe impuzu yiwanje utegereza kuyimpa kuri kandi nawe uba habaye sheke ukayiturira uri kurumva none muri ico gihe uca umutunganiriza gute kugira ngo ntatahe ashavuye canke amerewe nabi kubiba byabaye misano numva rinze avuga yuko nyene atakorohereza nyene yabibonye ko atakorohereza curaba
baho nyene ukamugura ikindi igitambara cumushonera iyindi mpuzu. Okay, ndumva ari sawa wo ica ubigenza uko oye none nta inyuma yiyo nta yindi ntambamyi ikunda kwibonekeza cyane muri aka kazi kanyu. Muri akazi kacu bisanzwe ntambamyi nyene ni ntono nyene zusanga nyene bashobora kubudu kurashona gacho usanga baze muri toki mu mashini nyene ugacutoba nuko nikunda kuba rimwe bigenze uko oye uca wiyakira nta kundi uca wiyakira mva nyene nakagita nyene gato kabanyene okay mbo none nakahe akamo wotera abantu nk'abanywanyi ba Kejo Media bo bari kubara dukwirikirana ku bantu boba bifuza kuja mu gifundi cyo gushona nakakamo wo ushobora kubatera kome Elvis wabitanguye muri 2000 gushika nubu ukibandanya kandi ukaba nubwo ugenda urahura n'intambamye zimwe ariko nubu ukaba uvuga ati sinshobora gucika intege ukabandanya ubigenza uko none nko kubandi bo babyifuza bo batera kamo akahe bisanzwe kamano batera umuntu abona yuko yoshobora kwiga umwuga yo twigiranye tukamwigisha nyene akatwiga tukamwigisha kuko wize umwuga wo gushona ntushomera kandi ntasabu nubura nta gapantaro ubura yego okay aho oye ni sawa banwani ba Kejo Media ubu twariko turaganira suwundi no mufundi yitwa Elvis ego akaba ashonera aha bita mu Nyabugete niwe twariko turaganira ego Elvis akajambo kanyuma ko gusezera abantu bariko baradukurikirana. Ego rero mwebwe murakoze kudushikira hano dunkorera. Ego nyine mu Nyabugete muri faze ya 3. Ego niho nshonera ngaha nyene kandi yibotike kwa ntazimba niho nibereye. Umuntu nyene wakeneye ko ndamwigisha gushona yoshika ngaha twabivugana ndamwigisha kabisa n'ibintu bimeze neza nta ngorane. Sawa ego murakoze cyane reka tugusezere tuvuga ati bye bye.